nyamukuru dushaka tumenye ibintu yononye kandi ndibuka warigeze kuvuga bwa bukobwa bwaguma buza kumurondera ngaho. Yego hari ubukobwa bufise nk'imyaka nka 11 bwa 12 abavyeyi baho bagasigara bidoga haza banyitura ati mbe umuhungu avahe ati umuhungu amise wewe ari mu gisagara ariko ndumva yuko avuga ko ari mukuza kumutora naba abanyagihugu baho bakaguma bambwira ati burya rero umunsi muzoza kumutora murakwiye yuko mworaba tukabaza neza nk'abana bacu baba yagiye yonona none nta n'indishi yakababaro ati tuzohava turonka. So bakunze banyishu media nkuko mumbana ngaha anye tugomba twe dutahe mujane bahebiyake ariko uko biboneka ngaha anye hariho wa munyumba 10 wa wundi yarasanzwe abangaha anye muri kano gace nyine ko ngaha mu Rutana ariko yumvise yuko tugomba tugende araduhagaritse atubariye ko tudashobora kugenda tumujane bahebiyake nituzi impamvu niyihe muzesha sikia tutaenda kubera nitugenda nyumba 10 yavuze ntimushobora kugenda mujana umuntu ngaha ku mutumba atabizi kuko buhabura mubaza yajanywe nande yagenze gute sivyo chef namaruga mwene wa gute se none ko tewe usanzwe ubizi ko bahebiyake ari umuhungu wanje sivyo none nta vyazi uyu kera ntawuzi kera ngaha mu Rutana bahebiyake n'umuhungu wanje gusa mwe nimwari bwagire nimwari mukiri bato gatoya sawa kandi urabona ko uko ibihegera biratandukana hari usanga tutari mu runganwe rumwe yego rero urungano rwanje mwe mwari bato cyane kuri twebwe yego sivyo nanje kubaho bantoreye ngombe nyumba 10 ngaha mu uko n'ivyo ntavyo narinzi rero raje ndakuramutsa ngaha ndakuvugisha sinzi ko gusa murabana beza cyane yego ko mwaratubereye hafi umwana n'ukuri yego mu gukuntu twagiye tumubona yateye yaguma hinduka umutima wiwe sinzi ngene meze yatera hinduka ariko ntitubona none mugomba mu mujane herero mu gisagara kimwe nagira ndababaze hari ivyo yoba yarononye urabona ngene yari ameze ariko urabona ko ejo hose ku mugoroba twari kumubona yaturuye sivyo yego hari tutaruzi sanzwe ndo n'umuganga w'ikirundi murisha imiti kama yego rero ujyana n'umubiro yari umuhungu wanje mbe baheba sohoka tugende ngo kwazana usanga ataraheza kwitegura hanyuma numvise ko hari byamubaye kutabatereka je nyaragase ndabe hajya rero naba tutafashe muri amure ngo tuyage hajya mu mutwi wanje hari mw'ivyo kuvura uyu muhungu wanje tukamaza tukabiyaga ukumva neza yuko agiye atakibazo afise nivyo nashaka ko tuvugana ahubwo nyimba bishoboka reka tunyaragase kubera kurumva ejo urabona yarase ko tumanuka ngo ni mwijoro uratwe twaraye hiyo tuje kumutora kugira ngo tugende yego urabona ko bwakeye uca harakeye ngira haracitegura hinge tuce twumva nawe ivyiwe muga twumvire ahubwo reka duse nabegira ngaha anya tuje umenga hano izuba ribaye ryinshi bahe Mariza urumva twegera hamwe gatuza urabona hariyo n'akazuba kenshi rero umviriza ndakunda mu nyumba 10 kandi tugushimire cyane urabona mwaradufatiye neza umuntu wacu ujya no mu boss wacu nyumba atavyo baruzi ujya no mu boss naho yari yarasaze waravuze gute ntaraheza kwitegura aje mbona ahubwo ariko arambara ivyuma ariko nyumba 10 je nshaka mbaze kwanza nyumba 10 nyumba hari kwanza ibintu vya mbere nyamukuru dushaka tumenye ibintu yononye kandi ndibuka warigeze kuvuga bwa bukobwa bwaguma buza kumurondera ngaho. Yego hari ubukobwa bufise nk'imyaka nka 11 bwa 12
abavyeyi baho bagasigara bidoga haza banyitura ati mbe umuhungu avahe ati umuhungu amise wewe ari mu gisagara ariko ndumva yuko avuga ko ari mu kuza kumutora naba abanyagihugu baho bakaguma bambwira ati burya rero umunsi muzoza kumutora murakwiye yuko mworaba tukabaza neza nk'abana bacu baba yagiye yonona none nta n'indishi y'akababaro ati tuzohava turonka indishi y'akababaro ku bana none erega mu bisanzwe urumva ko twitwa ahubwo twari turindiye ko twabona na se we kugira tumbe nawe se wijagona kandi ahantu ndabona hari ubuntu bwinshi cyane no bubusiripe usanga ari bw'abana b'abakobwa batanga ubu bwaracagagurika mu gatondo ugasanga umanitse hano twagorobeje atabwo tuhabona sigura yari umuntu nyene yonone nta makuru nko ngahanye usanga basi yarateye inkinda basi tugende tuvyumvise ntizoshike hariya mu gisagara twumve ngo inda hariya mu Rutana nginda hariya mu Rutana oya mutware ndagusavye umakanya sawa sinanse ko hari ibyo yoba yarononye urazi ko umuntu amaze gushushurwa umushushura amuvugira ko ibyo azoba uko azomera yazoba yamushushuriye nukuri ujya mwana wanje nukuri je yongeso cesinzi habwo naje naradwe mu mazi ndagwa mu gahundwe ndabure ikintu na kimwe nofata nico gitano bati jewe nk'umuganga sinshobora kwemera ko umwana wanje agenda akazimiya akagiriye cyo bikigaba kikabigwawe kanasanga ikimuga gisumba imva rero uko ivyo yakoze byose ndabinginze nyakubaho nyumba kumwe ufatine ushire ku rutonde sivyo uraze ko ari muhira je nzofata kanya nze unyereke ariko namba cyambo cy'umuntu umwe uri ari umukozi wiwe yavuze ati namba hari umukobwa yo baratwajinda navyo niye byo bavyiza kazobimbwira canke bishoboka kubimbwira ubunyene ariko ivyo bindi uzurabukanya ubinshiye ku rutonde hanyuma ubimbwiye hanyuma jewe icyo nzokora nzogeza kubitunganya ndabe ko no ivyo nshoboye kuriha ndabirihe sivyo nawe nyine ashobora no kwirihira ntubone ngo nikwera yameze gutyo ivyo bishoboka gutunganywa aravyo bitunganiriza sawa hanyuma cyane aho twumva ngo Bujumbura ngo ari hano bita ngo kwa Rujane ngo bavura mu mutwe ngira hari cyo bagufasha kandi ubu gushikiza isame ngarakomeye bukebe uriko ramuraba umenga ariko araca kenge ngira uwo mubwira ngira yovyibuka urazi honye n'ikintu cadutangaje bazi bwabo ndi bwa mbere twazino mu Rutana urazi ko twese yatwihakanya avuga ntatuzi mugubu naho avuga ngaratuzi mugatumubariye ko twaje ngaho bwa mbere ntiyibuka ko twaje bwa mbere buhumura baragaruka sanga ubwenge buriko buragaruka hajya kenge bisigura akamitende ya gatoye bisigura na babakobwa baza kumurondera ngaha hamwe boza yobihakana ngira yobihakana ntawe ubizi ico gituma rero tuko turashaka tumenye ibintu by'amakosa yagera akorera ngaha anye ntibizoze mu nyuma twamaze gushikariya mu gisagara ngo rondera babahungu ngo mubafanye reka hari gihe yivugire wenyene se yumva none nkamwebwe nk'abatware bo ngaha ku mutumba gushikiza isaha mwebwe bamwita Tupac nk'abatware bo ngaha ku mutumba gushikiza isaha muraduhaye uruhusha tumutware turamanza tufata umwanya tubiyage na se wiwe muriko murabiyaga yakubariye mu muhicegeranyo c'ibintu yagize gute bagire gute mu ibintu byononye mu bivuge sasa nyakubaho nyuma kumwe icyo turiko turayaga ego bariko dufata amasanamu sivyo dufata amasanamu ntaco bitwaye kuko aba mu kazi kabo bakora kamisi yose nuko tugenda na kamera kuko nabona bashaka kurondera amakuru agezweho na cyane cyane reko bijanye n'uwo muhungu wanje vyari ibara kujanye n'umuhungu wanje vyari ibara kabisa kuko abonye bari bambuje amahoro reka rero bofunga bazina kamera nibazimye kamera hama tumanze tuyage yego ariko ntitwozimya kamera niki kiyago tuba dugikeneye twumve ikiyago nyumba kumi yavuze
oya tugomba tumanze tuyage nk'abavyeyi Oya, Je ndongoye ngaha kanywa ababo tuyage yego reka reka Ariko- reka we Beni yego bizi yazimye kamera ndumiwe